ivyo hajya abafaransa niyo bavuze ati toute chose ce n'est que l'information du cerveau cerveau iyo informye ikintu biroroha cyane ko gifata ikibanza kinini mu mutima wawe tutaravye cyane ubugenzi na MTC irashoboye ya style twaririmbye MTC nawe nyene barakora zya style mugabo Victoria's nuko na MTC turabagenzi kandi cyane mugabo Victoria's turafitanye ubundi bugenzi ubundi busaba. This is Fresh TV. We shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV 257 konge kwaramutsa ugira kandi tuvuga mwibe canke mwaramutse bivanye na muherereye tugatunge kuba ikaze mu kiganiro cacu ico nshoboye tukaturi kumwe kandi abatumire novuga bashasha muri tukatwa matubazane abatumire batandukanye ariko kandi reka tubaye ikaze ndazi ko mubazi hanshi twe turabazi namwe ndazi ko mubazi hanshi atandukanye ariko no munsi kuri Fresh TV bamaze kuhashika reka tubaye ikaze baturamutse banatwidondore maze twinjire neza mu kiganiro cacu turabaye ikaze. Ndabaramukije abantu bose ko baradukurikirana abakunzi ba Fresh TV. Yego. Ndagiye kuba hano nitwa Jean Twagire igira ubuntu. Ndumurongozi umugwi Ipendo Sound. Yego. Turabaye ikaze nawe. Ya merci turabaramukije cyane ku mazina nitwa Fabrice Irakoze nkunze guhamagagwa cyane ku izina bita Fable. Nk'abandi umwe mu bagize umugwi Ipendo Sound. Yego turabaye ikaze mu kiganiro cacu. Ni gambere bashitane muri studio za Fresh TV ariko turazi kenshi ahatandukanye nk'umurongozi wa Ipendo Sound ndazi ko mweshe musanze mu muzi ariko nk'aba mukurikiranye gambere hano kumbonesha kure yacu tugiye kuganira gato icarico Ipendo Sound najya yatanguye n'ibikorwa imaze kugaragaza ca tugaruka cyane cyane turangiriza ku ndirimbo novuga yuko kandi kwivugira ndazi ko benshi murayize ariko tuza ku mwanya wo kwivuga neza. Nagize amahirwe rero kuba hamwe nk'umurongozi numva afise byinshi ashobora kutubwira kuba Ipendo Sound kuba yumva gusa batayizi kubataza amakuru yayo reka rero atubwire neza bugegire Ipendo Sound imaze igihe kinini gute gushika n'umutuko turavugana. Bo turakwije imyaka ibiri, imyaka ibiri yego. Turamaze imyaka ibiri dukoranye tugira ngo dutangure kino gikorwa. Bugiye tangura arigire wenyene canke nyene batangira turi ko turabona no munsi. Bari gimunagira iciyumviro akabatika ntangure je nyene abandi bazobona. Canke agapartage abandi maze none bakabaha. Umwama dushira ku mutima iki gikorwa. Yaratwese nyene ko atari twenyene. Ni igikorwa cy'abantu nyene bakoraniye hamwe. Cha turarondera abandi rero dukorana. Twara cyane n'abandi menga bashika 4-5 gutyo turicara turavugana hari tariki 9 z'ukwa gatanu 2020. Yego. Ariko twatanguye gusohora indirimbo yacu ya mbere muri 2021. Yego dutanguye gukora umva heze umwaka umwe mugabo tumaze imyaka ibiri twebwe turiko turakora kuko twabanje kumara igihe tuko tuvyitegurira ko bitangura. Yego. Kenshi mu bitanguye hari usanga haba ibibazo bitandukanye haba intambamyi rimwe na rimwe ugasanga baranicaye ntibabandanje ibikorwa canke bakanabivamwo burundu ariko namwe twe tubone ko murakora mwatanguye mukora kandi utubona mutangura mukora eske mwe nta ntambamyi muhura nazo canke murahura nazo maze mukazirengera. Intambamyi nzibura ariko ivyo byose turavyirengera ijambo ry'Imana rivuga ngo cyabyawe n'Imana cyose kineshisi rero nimba twabyawe n'Imana nimba iki gicimviro cyabyawe n'Imana ibiza vyose nyene tuba turi dutegeza tuba turi muri position yo kubinesha bavyoroshe rero ko tushobora kubandanya naho byoza. Nk'umu musanze bikakora muri Ipendo Sound mu gihe navuga kitari gito kandi kitari kinini cyane ubona gukora ku ruhara rwawe no kubikura mu mugwi kanaka itandukaniro riri he canke inyungu yo kuba mu mugwi ni ya ngerageje kuvuga itandukaniro riri hagati yo gukora ku ruhara rwiwe no gukorera mu mugwi hajya kubisanzwe gukorera mu mugwi ni ikintu novuga kidasanzwe kuko iyo uri gukorana n'abandi ubwa mbere na mbere gukorana n'abandi ni nk'umuryango ubukoze umuryango mu muryango naho habamwe mukuru wawe aguhiciyumvira aho ati kora iki hakabaho na mushika wakubwira ati kinaco iyo ugiciyemo si vyiza uri ku ruhara rwawe naho kenshi birashobora ugasanga ivyiyumviro ntubironse bishobora kugufasha canke bishobora gutuma wevoluwa kubera ko nturonka nyene babantu bagusutena bakubwira ati iki kintu iki igikoruku iki gikoruku rero ku ruhande rwanje gukorera mu mugwi nasanze ari ikintu kidasanzwe cyane kuko hari ivyiyumviro biza bive ahatandukanye mu mugwi kandi n'ikindi naco evolution ku evoluwa mu buryo bwose butandukanye biroroshe. Nk'ikintu kimwe canke bibiri bamaze kunguka kumaze kuba muri Ipendo Sound n'iki? Ipendo Sound ndahamaze umwaka umwe nukuvuga muri uwo mwaka umwe ndahamaze narungitse ikintu cyo kumenya neza kugaragaza ico no kwita louange et adoration mu buryo bwo kandi bumeze neza ico narakihigiye cyane kandi tugiye no mu buryoso no mu buzima social narize kubana n'abantu kumenya tuyu umuntu twobana uko
ya Yego. Gire nk'umwe mu barongoye mu gica nke mu migwi myinshi igize gospel mu gica c'u Burundi. Gushika uno munsi ubona ifise igicapi ca gospel. Bon. Dufatiye muri rusange. Ego gospel kiratera imbere cyane abantu nuko nyene batabibona. Ego ntibiragira aho bose babishaka. Ariko hariho abariko barakora kugira bigeraho hantu kuko tujuru hama hariho abantu barorera iyo bija n'abandi bajana ivyo bintu. Rero gospel kiratera imbere uravye mu minsi yahera usanga abantu baririmba n'abantu niko hari yo kwishengero kanaka yonyene niyo ushobora kuronka uburyo bwo kuja muri studio ntibashobora umujya w'igitari usanga uronka urinze kuwukura hanze ubu urashobora kugura muri quartier biroroshe usanga abantu bafite gitari abantu bo muri gospel bafite gitari ni benshi muri quartier urumva irikira avansa urashobora kubona umujene akirimo utari karasohora indirimbo ariko arafasha abantu umva ingabire ni nyinshi mu gihugu cy'ubundi ho birateye ubwoba rero je nkavuga ati tuko turavansa ariko hariho ibisata bimwe bimwe muri gospel bituma itavansa neza bituma idatera imbere vyoroshe uko vyategezwe kugenda sino ingabire zose ziguma zivuka kandi byukuri bako baratera imbere turaba nyine ku ngabire turabona yuko turazi muri kahise gato umenga ba twabona bari abantu batanu batandatu ariko no munsi ni benshi cyane amajenerasiyo ariko arahaguruka ni menshi cyane ubwo ugasanga movement yategeze kubi hari si tuko turabona ariko ikibazo gihagaze kuri ariko bahaguruka hataragera canke bataronka encadre mikwiye canke aba bamaze kubitangira imbere batabakurikirana canke ngo babaho umwanya aya ikintu cyose kitako kigenda ko cyategerezwa ntibikwiye ko hari umuntu numwe tuvyagiriza nta muntu akwiye kuronka icitwazo ngo yo haza kunguriza ko bakora ngo yaza gukora ibangeza no ntibikenewe ivyo mwese nabandanye je nibaza ko ibi nibihe hari ibihe mwese imwe mu bavyateguye gucyo nyene hari abantu bariko barakora cyane rero nje nibaza ama resultats turashobora kuyaronka mu mwaka umwe cyangwa mu myaka 10 cyangwa n'aba ariko barayakorera nibazo ya Burundi mugabo nibaza ko twokwimakinga shuwa gusa ko tuko turakora ivyo twategeza gukora je twatakindi ego reka garuke kuri umwe rero muri ipende sound hari ukuntu usanga kenshi na twavuzigira yavuze ko ari amajenerasiyo ariko araruka kandi ni benshi bima kandi bariko barakora mugasanga ku bintu kuba mu migwi umengo ngo bicaye mubuza kubandanya ntasubira kwidegenda gukora uko agomba asigara umengo arafite des limites mbega izo ntamanye mu muhoro nazo mu mugwi tutarabiye muri ipende sound tukara muri rusange canke n'ivyimbiro bibaza gusa ariko kumva ahubwo bicaye batuma badagera kure yabo bari mu migwi bon kubisanzwe ibintu nk'ivyo hajya abafaransa ni bavuze ati toute chose ce n'est que l'information du cerveau cerveau iyo informe ikintu biroroha cyane ko gifata ikibanza kinini mu mutima wawe jewe rero kubganje nta limite mbona kuko ipendo sound ushobora kugufasha no kuzana indirimbo yiwaye baragufasha mugakorana rero je nibaza ko ikintu cyose ushaka muri mu mugwi kirashoboka bivana nuko gusa we muri wewe wabyihaye gitu twigezana no dushika mu yandirimbo ahera ubundi burya hani mu Burundi waje canke muri rusange umuntu ashaka kubeshwa no muziki sinzi sinibaza biracagoranye mugabo hari ababeshwa no ariko habuziki gukora abakora turabafise kandi ibikorwa vyiza bishima ariko ikibazo misanze twakuri nyene bavuze ko atawucagiriza ari gihe no ivyo umuziki ni vya bindi navuga ati hari ibisata bimwe bituma utari kuragenda ngo atagenda umuziki ukogwa n'abantu batatu rumva abaririmbyi abasponsors n'abapromoters rero igisata c'abaririmbyi kirateye imbere cyane burya mu Burundi cyane ushaka kuja Kigali bakubwira ati umuziki twakuye Bujumbura ushaka kuje muri Kenya usanga abantu bari babikora vuza Tanzania Uganda bariko baravuza n'abarundi urumva mugabo igisata c'abasponsors cyashari kibazo just numva ntituraterana intambwe abasponsors ntiba ariko saho nyene gire ubundi kugira batanga ayo sponsor no gutatahura iki gikorwa canke bavuga ngo ni ivy'Imana Imana mugabo muri sije mugenda kwa ngo producteur ni ivy'Imana n'umuntu uzomva ngo Imana igufashe vraiment ngo mwaduhezagiye kuri Imana igufashe mu bandanye ngo mu bandanye nta ushaka kubyishira ko bugete ko mukoze indirimbo indyohe reka ikurikira nzogira ikintu urumva mugabo rero kandi hariho nabandi nyene mu Burundi usanga babeshejwe n'umuziki
nahato kuyigara abo muririmbyi wata hari abaronse akazi kwera baririmba kuri cece ugasanga umuntu aramuhaye akazi hari mugapara kuvuga ngo urumva yakoze umuziki gusa ngo umuziki wamuhende oya umva naho tutegeza kwashika kandi birashoboka tutegeza kwashika kandi birashoboka goze jewe hari ibihugu jamwe karaba baririmbyi ingene babayeho cyangwa nukuri vraiment none genda taje ngene kwidandariza mbwa nyene kubera iki abarundi bavuze ngo urashobora guhunga ikikwirukako mbwa ntushobora guhunga ikikwirukamwo biragoye urumva ntibikunda ko duheba ntibikunda uraronka yandi ahubwo gacicana muri studio nakundi nakabutse ngene genda cinda kubaza mbwa urumva harabaho ntiduhagari ntidushigikirwa nta ma sponsor ariko tuma tubona ukwezi kamera karirimbo kurikira karirimbo ndabereke Bashibiza rega gire ati uburyo burahari vima birahari bigene ngo je nakunda bikora hari umuntu ariko ku ruhande Imana ishigikira igikorwa cyayo gusa nabundi nta bihari urabona ndagomba ndakubwire abona nkava 2015 ngamo Burundi umuziki w'u Burundi wari hejuru cyane muri East Africa kwera redemption voice zishushe amigwi ni benshi mugabo byameze nk'ibikwanywe gatoye kwera bamwe kumbure bajabutse igihugu mugabo rero ikintu kimwe cyatubayeko nuko imiziki yo hanze yacitwinjirana kwera benshi ntibariko barasohora hama rero nubiri ingorane n'ikigumbi banaho bariko barakora bamara imisi myinshi bariko barakora nimba dukoze indirimbo tugasosubira inyuma y'amezi 6 8 aho muri ico gihe indirimbo yo hanze ziba zamaze kwinjirana ama TV twayo kifite abantu bari busy na Ahera abafasha reka none nyuma y'ukwezi bitabihera agaca haziyindi nyene gide acaga no kandi muvuze ko ama media nayo watubonye hanze niba mubavuza rega nabo sibo ikibazo hari baravuga yuko gihegaze ku ma media nivyo barafise ikosa barafise ivyo bakwiye gukosora murafise ivyo mukwiye kongereza mu kongereza mu buvuga to promoting gospel cyane mugabo none we ndaguhaye indirimbo zibiri mu mwaka ndanuzoshuga umugirizo zonyene ni ukwezi kumwe ntibikunda bice bigorana usanga nyene indirimbo zihadi mu twinjirana kubera iki bari igisata cy'aba sponsors kirateye imbere kimaze kuba giteye imbere rero baguma abakunzi bakunda gospel cyane iwacu muri bicu ko niho turavugira uba hano canke uba hanze akakamanutse ko bakumvise ngo tumwe turume baguma basemerera ngo bakora ariko barakeneye ingufu ngahe intuze ra ibaze ubona ngaho mu Burundi nta na rebo ni yo muri gospel ihari kandi abakizwa mu Burundi bose barakenye kwera amafaranga arahari nta rebo nta muntu numwe arigera avuga hariho iyo namvise ugana turabona murabona uko tegeze nyene turabiraba biragaragara yashin abarimvyi bangahe ba Edeni bakeye voice urumva ugana abanyene numva nta byinshi barakora ariko kandi iyo bumwe mu gihugu cyose mbatwa basi nka 10 aha reka twizere ko nyuma y'iki kiganiro bazoja baba bahari reka twinjire ko tuja ku musozo mu ndirimbo Ahera twavuga imaze igihe gito cyane ngani ntizintozera kwira imaze gushika mu karagara n'indwimwe ikwiye no munsi ego aho twe twaca hose tubona Ahera twumva Ahera burya turavye sinzi kuza kukivuga nuko ari banga Ahera ugeranije yabatwaye nk'uburyo bungana gute gushika tubona ijya twe turabona twe turayiryohererwa n'ibyo twe turayinjoyinga mugabo uravye uburyo byo batwaye precisement ntitsa kuyumva ariko ntacyo tugerageza ubu buryo bungana gute ni amafaranga menshi cyane ndetse hagati yaya nayo kugira ngo twikingire ni amafaranga menshi cyane byari twako turabiharura uko turagira igihe tukabyibagira kuko byibutse araje umengo byari urabona ko abantu bagiye kwa twayisohoye narabahamwe ndababwiye ati ibikurikira turiteguye bya vrai urumva ko mu Burundi bakeneye gumubaha ibintu byiza yego bamubagira bihenze basi baraguhebye urumva rero amafaranga yagiye ni menshi cyane twako turaharura mu miliyoni 3,800 hari ibyo tutashizemo twavuze turumva nimba ari mu makeup ibi ma déplacement ivyo tuvyihoze ni kuvuga urumva ni kuvuga urumva iri hagati y'imiliyoni 3,800 ni miliyoni 4,500
Okay, turaho nyene gine hoba haragera basi n'icya gatatu wowe uraronka nk'umuntu avuga ati film iyo ndirimbo kunukunuka atakubajije uburyo mugabo kameme yagize icyakora bazi inyuma y'indirimbo sivuga bagufashe bwo ugende indirimbo igaragara ndavuga inyuma y'indirimbo muri kuyiryohererwa basi Imana yavuze uko bigira nyene si n'abantu ndavuga biciye kuko n'umuntu agabikoreye yabishishijwe n'Imana imuciyemo ariko bihagaze kuri iyi ndirimbo hari n'ahantu ahubwo no tuguma dushirako nituraheza ko muguma mubwira amatungo hose muri déplacement twaragize conference de place twa amafaranga urumva reka okay neza ko vraiment muguma kurikirana ibiganiro gume bumva nyene aho ibintu bimeze basiye mu dimanche timara duhezagera uko iyo ndirimbo vraiment kendura babe umwanya gafana mu Burundi byo nibiba oya nibaza ko bigiye kubaho ntibirabaho ariko ndizera neza ko tumwe tubivuga muguma mubivuga umwana nk'umu general narabaye mu Buganda mu Buganda ni wo muririmbyi yabaye mu star ariko afite amafaranga acatunga ategereza mu Rwanda ho abaririmbyi benshi rero inyuma y'iki gihe bigiye kuba mu Rwanda bafite imiduga bafite inzu babamwo bafite inzu zabo ni benshi kurusha ngaha uko biri ngaha Mbwa ntacyo bizogenda neza aha twabonye ko muri kumwe na Victoria's team nibaza no gutari umurongozi muri kumwe mwese murazi impamvu mwabahisemo harashaka kumubagira ibibazo abatari muri conference of press canke batabibonye ibyo mwavuze bakavuga ati kwiki mwahisemo Victoria's team mu migwi yose yobihari canke mu bandi bantu tuzi bakora ku biti byabo zibari impamvu izahe ku bisanzwe Victoria's team turetse nuko twakoranye basanzwe ari abagenzi bo ku mutima basanzwe ari abantu bari hafi cyane gose ubwo bugenzi rero nubwo bucuti dufitaniye biri mu bintu byatumye kuko tutaravye cyane ubugenzi na MTC irashoboye ijya style twaririmbye MTC nabo nyene barakora zijya style mugabo Victoria's nuko na MTC turabagenzi kandi cyane mugabo Victoria's turafitaniye ubundi bugenzi ubundi busabane budasanzwe biri mu bintu rero byatumye hashobora kubaho kujya kuntu mwabonye twakoranye na Victoria's team ubundi gire hari ukuntu mu masene mugenda muragira mu ndirimbo ari clip bigenda umviza amajambo ukacura bisene ukacumengo ntibihuye gatusinze ko kimwe imbere y'ibyo bibanza twabonye mwagiye kugiriramo kuri iyo ndirimbo twari dufite target yo gupromotinga igihugu cyacu umva ko kantu vraiment twari dufite iyo target kandi general ntayo umuntu vraiment wo mu Rwanda yabwiye ati je ngo manze mu Burundi apana umwe no mu bindi bihugu sinzi ko mufite ibyo bibanza ti mu Burundi bwandi hasa neza twari dufite iyo target kuko twaragombye no kurondera visit Burundi bwa dukoranye tubona umwanya ni muto mugabo twarabikoze ku gatwe kacu twari dufite iyo kuko urumva ibintu twaririmbye biragoye gukina effectivement biragoye urumva twaranditse script baravuga ati okay mugabo turayumviriza tubona biragoye kuko yanadusaba aho nyene ndibuka ko twanditse twategezwe gukorera mu ishengero rimeze nk'irya Eklezia Gatolika nyene umva ko kiba kigoye turavuga turazire reka tugire indi system yo gupromotinga Burundi ibi navyo bazumva amajambo kuko biragoye biragoye rero ukina Ahera biragoye abamarayika ikiba bigoye ego reka rero noneho twe turarangiza gira utwibutse indirimbo ama platform ukoresha kugira ko Burundi utarayumviriza nashaka ari bake ariko batarayumva bashaka kuja kuyikurikirana icambere nagomba gushimira abantu bari kuyikurikirana vraiment bari kuyikurikirana ku muvuduko jewe ntabyo narumva kubera ni ryambere binabaye kuri twebwe aho indirimbo mu minsi 3 bone abantu ibihumbi 10 bariko barayiraba kandi ngumi duga ku munsi ku munsi namwe twame turaraba twe na David ejo ubu bigeze ahantu ku munsi ushobora kurabwa n'abantu barenga 1000 no ku munsi muri no minsi tuvuga ati ni sawa rero mukomeze kudushigikira ikomeze kubaryohera awikeneye anaje YouTube nihiri yitwa Ahera wandika Ahera by Pendo Sound fit Victoria's team bacha bayiguha vraiment cyangwa ukaja kuri Facebook yacu cyangwa ya Victoria's team ukaraba amalink abahari Pendo Sound Victoria's team amalink abahari ugaca winjira biba vyoroshe gose yego gire mu imbere ku mwaka urangiye turi vers fin de l'année hari gikorwa kuri Pendo Sound two kwitega ati muri iyi minsi twebwe ubu twavuganye ko ino ndwi hezo tuzatwibagira ko twasohoye indirimbo dusurago abarabizi nge dukora ego twitege hindi gikorwa rero cavuga cyane gose umwaka ntushobora guhera
mu kurangiza ikiganiro cacu nakakaje mushaka kubwira cane babantu bavuga ati imigwe ntitushaka kuyijamwo kubera imvo izi nizi bitubuza kubandanya bitubuza gukora n'abandi bari mu migwi kumbura iyo atari ko baratahura iki kirere cyo bakora mengo nta muvuma ugasanga bitunye baryama canke ugasanga bitunye banabivamwo bakabiheba hari n'abava mu migwi ahubwo ntibabandanye umugwi bivana n'umwe wese ngene yahamagawe hari umuhamagaro udashoboka ko ukora wenyene wigerageje mutifu ngo ushaka kubaka izina ryawe bidakunda kabisa yego nawe ni ushaka kurangiza ku bisanzwe dufise ukuntu twahamagawe abantu duhamagawe gutandukanye umugwi urashobora kuhamagagwamwo kuko ushobora no guhamagarwa gukora carrière solo biravana mugabo gusa je kintu novuga ku umugwi n'umuryango uhuye n'abantu nyene muhuza mwiyumva namwe mufitaniye intimité umugwi n'umuryango gufasha byinshi yego cyane murakoze cyane gose reka rero mu kurangiza ikiganiro cacu hari utubazo tubicange dutatu dukunze kurangiriza ko tudafatanye cyane gose n'umuziki ariko kumbuga ugasanga dufatanye n'umuziki igiducimbi ca Ipende Sound wihaye nko mu myaka 2 bavuga ati okay dans 2 ans bizaba bimeze kunuku no munsi na 2 ans niko ziko zirashika cyangwa umwaka donc 2 ans ico gice for office no musi warakibonye canke urikoresha abakugisha je narababajije muri groupe ati est-ce que ivyo nababwiye byose byarabaye ahubwo byararenze twebwe mu twari twiteze ahubwo twe tubona tugeze kure kurusha aho twari twiteze yego indirimbo Ahera nayo uciyumvira ko nuko mwagikorera hamwe n'abandi igicapo wari ufise igicaco waragishikiri naco nyine cyararenze kuko bwa mbere twari tuzideje ko tuzoyikorana na Victorious kuko ijya iheruka burya yasohoye iyi ndirimbo Ahera iri muri studio kandi twarahejeje kuyikora n'abaririmbye ibintu bitangaje n'abari bayiririmbyemo burya si bo bagumye bayiririmba byarahindaguritse ibaze igitero cyambere ko cyari cyanditse twaragihinduye twandika ibindi mu bintu kandi twashe dusanga ivyo twagize après nivyo biryoshe rero natwo byabagenze neza kurusha ego mu makomantere ya mbere wo yibuka yagukoze ku mutima canke yakunezereye kubw'indirimbo Ahera ni yahe bon je koko naje nayitanguye hakuru commentaire reka mvuge ko zahagaze kuri jewe bon juste kwa encourage umuntu byarangyoheye yego gira wika commentaire ya mbere yaje ku ndirimbo Ahera ya mbere yatanguye umuntu wa mbere Masterland yanditse gute yanditse nyene ko iyi ndirimbo kubera we yarayumvise muri studio kwa twakoreye wiwe yavuze yuko donc indirimbo ariyo ndirimbo ya gospel muri kino gihe yuvuga ko imuryoheye imunezereye yacu aratubwira dukomeze tubandanye zogenda neza si tukareba yarayikoze ngira ngo nje gitu murakoze cyane turashimye ko mwashoboye kwita mu kiganiro cacu yego murakoze cyane twari dukumbuye gukorana namwe cyane gose murakoze This is Flash TV. We shine to progress.